none hajya hariyo ama-energy amakwavi ariko ubu zari ikarato 10 ariko ubu kamwe wepo kamwe hana madeni kwe yabaye menshi sa mama we reka hajya ujya usiniyaza kumona bitogenda ko ndaraba gasupari anafiti ideni wakana yo none uyatwaye ideni tafemiri mama we sha cyebuga rero ngaha ndabona hagiye kumbabana yo byanka kweli ndabona bosa zosubiza rugura yo sana acu ndocika tameranye na mafaranga yose ari mwite ndabigenza gutya ariko nacu n'abakiriya babo umuntu uza gutwara n'umunsi umwe wumva Salama. Iwana mwena mwana nabute. Press bab. Press man. Nile koma ni mwana tuhevye bro. Man, isikari kwa kuhevye kweli. Isi nyisi ubwo kweli. Kombo rumengu gumuhomba ni kuberi. Mega bakiriya muraza mukatujya amadeni mugacamigira nkura. Hajya hari huzuye amamarionette iki. Kira kitu hajya ariko wapi byose mwarari ideni. Bitati hano biragaragara nje kurangura za amafaranga afise. No gusaje wese ni mu wakuri ideni butiki. Prema prema. Hakantu sister yaramyemo. Suguti mani. Suguti. Hano cyanyiki. Ndani tofisi. Utu tubiri. Sawa. Wono bana bakiriya none mwaguma ba. Kandi bonire tapeti. Abaduza banatagace sa. Ega nuko nyene. Wambira rero dushaka ndakuhe. Amareo sister mani rani nakanu. Nakahe. Mukate w'abakuzi teri warantu. Urahari hemu. Wono mukate w'abakuzi n'iki kwa tatonzi bro. Ntamuzi mani reka kwirengagiza umukate w'abakuzi w'abakobwa nawuzi. Uyu man, oya anje na wonzi byivyo ushaka. Voilà nakubwiye. Ikote simani. Imbwa nani? Warakomeye neza mu mutwe wewe. Nuri mani ikote sinyari. Eti yangu toka kure toka. Abuteke wabanyere wene. Oya je nafite no guru mu mutwe kaje. Abakiriya ntusubire kwirisha ngo wabuta abakiriya. Urasohoka nusohoka. Wabonye. Eti yangu paho toka. Kabasi nigiye. Abantu batokora ibintu mengo batomye ganya tamura no maruko soye. Kine kimwe mwe mutuma n'abantu baho. Baje gutora. Ibi byo bashiranga. Bana n'amazi ari. Botike. Je kweri nje nga kandi meruka kuva ruguru man. Nashikiye mu babosi hari. Rero babuja numye. Manyo meza man. Wefasha rero ni gahere nambu yizumye unyarukiriza. Manyo meza none. Manyone meza. Icyari. Oya bitavyera bashira mu salade. Mani ibindi cyira bihari n'ibiki. Oya bijya bashira mu salade man. Bitavyera biri mu gikopo. Ibi hano. Oya. Mani mayonnaise. Mayonnaise. Abana tena bindi bihari rero. Mayonnaise rero nayibutse. Ni marionette. Siyi ibotike ushaka gahere yagezera aho rero genda wende muri n'abakana batako. Izi botike zo guhomba nazo je ndigire ku indi botike nakare mbona ari utuntu duke. Genda hariya kwa mama Rikisasha aho kuraza abantu nyimba ari biki amanyonete imikati y'abakuru ni biki kwiri. N'amazi afise akwiye gufungwa. Botike Sawa Ni sawa. none we n'amazi uhabakiriye Mufe ameza meza 5 hatakoroka ni mu nyumba yo kurata nawe byamazi none ko ushaka tugire gute. ariko wewe nubona ko corona nyinshi kweli. Corona badaye ibyo wewe
Zosime mushi bagufunze. Wewe botiki hano yawe umvira amazi yo kuvoma amazi atatu. Sawa basi kazi kawe. Basi je urafite transfer? Transfer? Iriho. Yiro tunimero ndakuhesha mon frère. Ufite transfer ya gute? Ni transfer indi hari ni igiki. Siyama ni tenone. Ariyo limite. Ushaka? None nukuna nje Shaka ndakuhiki, vuga ndakuhe. natanguye. Iki cyana sha. Nje natanguye. Nene ubona none mwe murake amatene mukagenda hariya mukibagira shira hiyo karata. Ukima transfer rero ya wifi. Transfer ya wifi none nganda transfer gute we nawe. Transfer ya wifi. Na ufise ngahafi y'amayinite none ni igiki nwosikuri. Iterambere wowe cyaragusize gute ubu? Ni iryo terambere rero. Basi transfer ya rezo. Ndabura rezo jewe. Ma transfer ya rezo. Telefone mu. Ne. Transfer ya rezo ni ikigica. Kakwigira umubono. No chameba no kugushorera n'ibindi. Iri byo ushaka rero ugende ureke ku. Transfer ya wifi nayo ufise. Transfer ya rezo nayo ufise. Transfer ya rimikashi nayo ufise. Transfer ya kukashi nayo ufise. Transfer ya tempo nayo ufise. Tempo barayuga ndabizi. Nene uvuge tushaka amahako kagenda. Wewe na mayi ushaka. Kandi bazogufunga. Vuga ibyo gomba ndakohe. We bazogufunga. Agenda rero hiyi. Kurahombesha botiki. Umukira umufata nabi. Kurafata nabi. Wenda kuhomboza ikinyote yo kora kuratana Kuruburofa. Kuruburofa ngaho. Wowe munahombe nange muzane ivyo waje. Arukuru n'amazi nayabonye. Nawe nibo bo guhana bazashiramo. Abwo rero vuga twagiye ko ubunya. Ubu ibyo birarenze mu gihugu kandi ni kubigwanya. Ntabwo sinabone batuma turwara. Ego. Oya just no byemere. Ubu rero asha toje. Muzane gato jani. Yandebeke murabakiriya cha. Nyaruka mutaho. Nyaruka Ndi mugira munshorere cyane. Ati kini mo vugira musaza bazinga ba. Abantu kwishota karabye kandi akiri ku gihugu. Sohokana. Nuni. Jana bukire uce ngaha. Mushaki kino. musaza n'amahoro. Worazi yuko mu karere ngaha anya ibintu biri ku murongo su. Kandi yo mu karere urazi cyo tujeje. Sinye skabi no ku n'umusi wa samedi urazi ko ari umusi w'ibikorwa rusange bya kameme cyambere na mbere. None ufata bukire buke. Zana ho kadobo. Ukafuta. Zana. Akadobo wagashiriye haji. Agashiriye haji. None wose mu byenye ata amazi arimo, ata sabuni, ata n'icyapa cya ruguru. Mbiriza kwanza genda buke. Hama ngo covid yamaze abantu. Amazi bakaravye yaheze wewe. Neza n'uboma yana. Agira nje kuyavuma mu kimuta nari nzi ko murabakiriya mwina. Mbeho urazitwa tuje mu karere. Ndaba kwanza yego ndakitwa. Banza ucishe bugufi imbere ya byose. Umva rero kwanza ndababwira. Uze banza ucishe bugufi. Umviriza vuga nyimba inzoka mushaka ndabahe. Ntanza twuzanira iwanyu. Nta muryango wacu tunze. Tubayeho kubera umutwe kandi tubayeho kugira dukure. Turi kumwe. Amarero ciciro kugira mukanya. Nta bintu byinshi. Kizira ko kizirize gushira akadobo kagaragara hajya atana amazi. Ana amazi ya nokora abantu 10. Cy'abantu 20 cyangwa abantu 10. Ni peti yangu muda mahera ndaziyo ninzari kirabavwabure bwabura iki Amahera. na mumwe afise imitima namwe amahera Imyaka ijana tuzomara. umviriza nta muntu ndabakurenga mu karere bize gute Zani gufuragiye Rindira kwanza no kuri zone banze kirigwe ibintu by'igituriye je Ushinye kuri zone abapolisi baca bayagutwara. iki Ekana no mubone peti kura noti weye. nabavugije ikintu cyo kurya amafaranga na nyakubahwa yarakigwanije mu gihugu kandi cyaraheze kizero cyane kiziririze yuko umuntu muzima ashira akadobo kagaragara ku botiki akamonta abapolisi ko harengana ngo aharo hari ikintu ngaha kugira ni bamufata cyamutinya kiya gitasi babacira Mugino wote murekane n'uyu mukono. umviriza osha kuje kuri zone ubunyene kandi community umviriza Fati gufurajya ugare nawe soka musokanye Karapeleka baramuhaye karaka. naru Karave nyaruka hano Karaka. Zani gufuri mwugare nga anya mujari anya kuri zone ubunyere byihuti Cega mu karere kiwacu cyo bitwara bigwanije ugara nyarutsa kandi nimba bona ntagufuni Chuguma ngaho cunze ngaho hagi umuntu ngapfa ngaha ndakubugikiye abandi ba security bagufasha umutekano ha mutu mujane kuri zone ibindi bikurikira hariya anya umviriza karaveri canga
none karave boti batutware ne boti tumubwira gute karave je ni kintu ngiye kuganira kinini nuko wambwiye je ndigiturire jewe igiturire kakize cyo kizirize karave fatana no mu motike wawe mba motike fatana nawe bafate bose bafate kuri byo ndabasange unyeri nani nyimbiri tubazima ibigabo bifise n'ubwanwa ku minwa n'ibyana isabuni nta mazi nta cyane cyako ca ruguru hama ngo abantu bazogwanyikiza gute nikiza tana amazi ashinye cyo kimwagiriza kandi aha rero n'abandi turaje kuba tubereke